mukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira ku banamwe mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV imbonesha kure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvuga ngaha mu gihugu c'u Burundi mbibutse ko ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV yibanda ku makuru abari kuvugwa cyane ugateka kazina muntu abari kuvuga mu cibano abari kuvuga ku mbuga ngurukana bumenyi abari kuvuga mu butungane abari kuvuga mu mutekano abari kuvuga muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyegejwe turatohoza maze tukabashikiriza ido nido hari amakuru menshi yahambaye twabateguriye biriko birabera mu ntara ya Cibitoki muri komine ya Mabayi aho hari indongozi nyinshi zigiye gufatwa zikekwa ko zikorana n'abarwanyi b'u Rwanda bacumbitse mu ishamba rya Kibira hari indongozi zitandukanye ziriko zirafatwa muri no minsi nyuma y'igandagurwa rya Maisha imbonerakure yari hagarariye izindi bayi aho yarashwe amasasi atatu mu gahanga agahita acikana bivuze ko nyine yarashwe n'abarwanyi bo mu Rwanda bacumbitse mu ishamba rya Kibira ariko amakuru menshi akaba agaragaza ko hari izindi ndongozi zo ku rwego rwo hejuru zikorana n'abo barwanyi b'u Rwanda bacumbitse mu ishamba rya Kibira zaba zigiye gufatwa muri no minsi kuko ibintu biriko biraba muri no komine ya Mabayi mu ntara Cibitoki ni ibintu biteye ubwoba cane kandi ni ibintu bifise aho bihuriye n'inzego z'umutekano zitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abahagarariye umugambwe ku butegetsi CNDD mu ntara ya Cibitoki bose baba bagiye gufatwa bagapfungwa kuko bari kwikeka ko bafise uruhara rukomeye cane mu byabaye ngaha mu gihugu c'u Burundi kandi bakaba bariko barakorana n'abarwanyi bacumbitse mu ishamba rya Kibira hari byinshi twabateguriye kuri no nkuru tugira ngo tubashikirize mu donido ry'aya makuru bipfuza kuzajya baba mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ico sabwa nta cindi niba utarapyonda kuri sabone akanika kuryo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dukizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo urukurikirane rw'ibiriko birabera muri komine Mabayi y'intara ya Cibitoki nk'uko twabibonye mu gice ca mbere abarwanyi b'interahamwe bari basanzwe bafitaniye ubushuti budasanzwe na CSPD kuva ukuri umuhari warwanira mu ishamba ariko aho Petero Nkunziza na Adolphe Nshimirimana bitabiye Imana izo nterahamwe byarazigoye kuko imigenderanire y'abategetsi ba CSPD yagabanutse cane ibyumvikana ko abo bagabo babiri bari inkingi idasanzwe kuri izo nterahamwe ariko naho iyo migenderanire yagabanutse interahamwe zagumaniye ubucuti n'abategetsi be n'imbonerakure bo muri iyo komine ya Mabayi mugabo iyo migenderanire yaba mwibanga kuko kuva leta y'u Rwanda irabanye ribi na leta y'u Burundi abategetsi ba CFD baba barafashe ingingo yo kugabanya iyo migenderanire bivuye ku biyago byagiye biraba hagati ya leta y'u Rwanda na leta y'u Burundi izi mpande zibiri zikaba zumvikanye ko zizoja zihana inkozi z'ikibi harimwo abarwanyi harwo kubibutsa ko nko kwigenekerezo rya 30 ukwezi kwa karindwi 2021 leta y'u Rwanda yashikirije leta y'u Burundi abarwanyi 19 b'umuhari Red Tabara bari bafatiwe ku gataka k'u Rwanda mu kwezi kwa Gitugudu 2020 mu nyuma kwigenekerezo rya 19 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2021 leta ya CNDD nayo icashikiriza leta y'u Rwanda abasirikare 11 bivuga ko ari abarwanyi b'umuhari FNL Fronte de Liberation Nationale urwanya leta y'u Rwanda bari bafatiwe ku gataka k'u Burundi kuva ubwo interahamwe nazo zaciye zitangura kwigengesera kwicunga kuko zitari zikitembera ku mugaragaro nk'uko byahora kera harwabibutsa kandi ko leta ya CNDD yigize no gufata ingingo yo kugara ubunywero bwose n'ibidandazwa bikorera hafi y'Ikibira kuko byavurwa ko izo nterahamwe ariho zivunira akanyota zigasuma hama zikirusubirira mu ishamba ico gihe kandi igisirikare c'u Burundi coba caratanze itegeko ku basirikare b'abarundi ko aho bazobona izo nterahamwe bazoca bazirasa kuko nyine batari bakivuga rumwe n'izo nterahamwe ahubwo bari basigaye bavuga rumwe na leta y'u Rwanda none ni igiki catumye umukuru w'imbonerakure muri komine Mabayi agandagurwa imbere yo gushika kuri urwo rupfu tubanze tutahure imvo y'intambara yabaye muri kuno kwezi hagati y'izo nterahamwe n'abasirikare b'u Burundi
mu ijoro ryo kw'igenekerezo rya 4 kuno kwezi kwa Nyandagaro harabaye intambara yahuje interahamwe n'abasirikare b'abarundi muri iyo komine ya Mabayi, ariko abarundi benshi ntibamenye intandaro y'iyo ntambara. Nk'uko twabitohoje mu banyagihugu baho i Mabayi, iyo ntambara yakwezwe na wa mukuru w'imbonerakure aho muri iyo komine ya Mabayi, ariwe Niyongabo Isidori batazira Mayisha. Muti iyo ntambara yayikweze gute? Muri bwa bushuti izo nterahamwe zari zifitaniye n'imbonerakure n'abategetsi baho muri iyo komine, uwo mugabo Mayisha wewe yari nka kizigenza muri iyo migenderanire, aho bivugwa ko ari we yohora yegeranya amafaranga menshi yo gusumira izo nterahamwe, akaba ari nawe yahora yakira inzahabu zimbwa kwimba n'izo nterahamwe aho mu kibira, ahama akazishora agaheza akazizanira amafaranga izo nterahamwe nyine nazo zikayakoresha. Ariko kubera uburyarya bwiwe Mayisha, hari umuzigo w'inzahabu yaheruka kwaka abahungu bari barungikanywe n'izo nterahamwe abategereye mu nzira. Abo bahungu barabwiye Mayisha ati burya naho twambuye zino nzahabu ni izaba abahungu bari hariya mu kibira baturungikanije. Mayisha nawe aranka aruhira kuzigurisha, amafaranga yikubitira ku mufuko. Za nterahamwe zoba zaradondeye Mayisha zimubaza iyo yashize izo nzahabu, nawe aca azibwira ko atabyo yamenye ko ari izabo. Mayisha aca yishura za nterahamwe ko azozishura amafaranga y'izo nzahabu buke buke mu bikorwa basanzwe bakorana. Mu nyuma izo nterahamwe zaratelefonnye kandi musitanteri w'iyo komine ya Mabayi zimumenyesha ayo makosa Mayisha yazikoreye. Musitanteri azibwira ko agiye kumurondera kugira muhanure yumve nuko azoriha ayo mafaranga. Ibyo biti hwe. Mu nyuma za nterahamwe zarahaye Mayisha amafaranga yo kwegeranya ibifungurwa ashika miliyoni 5 z'amarundi, aca agomba kuyagabura. Mu mategeko ayo mafaranga yari kugaburwa imbonerakure zisanzwe zifasha mu kugura ibyo bifungurwa by'interahamwe nk'uko byari bisanzwe bikorwa. Niho izo nterahamwe ziriko ziragerageza kumwishuza ya mahera, Mayisha yaca yiyumvira uko yozifatisha kubarega ku basirikare. Kumbure wewe yiyumvira ko ibyayo mafaranga bizoca bihera aho, ntiyamenye ko biza kugenda. Ico yakoze Mayisha yabwiye za nterahamwe ziraza uko zahora ziza nk'izije gutora ibifungurwa. Zashika mu nzu aho zisanzwe zakirira bya bifungurwa ari 20. Mayisha nawe aba yariye akaraba abasirikare b'u Burundi, nabo baba barashitse kuri ya nzu irimwo interahamwe, ariko Mayisha yari yababwiye ko babasirikare ko b'abarundi ko izo nterahamwe ata nkoho zifise. Ntawe uzi impamvu yababwiye ko ata nkoho zifise kandi izo nterahamwe zari zifise inkoho. Intambara rero iba yaratanguye. Abasirikare b'abarundi bashitse badodora kuri ya nzu irimwo interahamwe, nazo ziba zabonye ko ari abasirikare baje kuzifata. Interahamwe zaciye zugurura umuriro ubwo nyine. Abasirikare b'abarundi 3 bari imbere baba baracikanye ubwo nyine, abandi bari inyuma baca bagira ico bita intervention, barasa interahamwe 6, iyindi imwe barayifata, izindi 13 ziriruka zirabasiga. Muri iyo nzu yarimwo izo nterahamwe haciye hatorwa imashini nyabwonko ngendanwa laptop irimwo amazina y'abantu bo ngaho muri ako karere bakorana n'amafaranga bahabwa. Iyo nterahamwe yafashwe yaciye ijanwa gupfungirwa mu biro by'iperereza mu ntara ya Cibitoke. Kuva ubwo rero ishavu rica riraduga muri za nterahamwe kuko zamenye ko Mayisha ari we yazitanze, zica zitegura kwihora. Urupfu rwa Mayisha yatwara imbonerakure aho muri komine Mabayi. Kubera izo nterahamwe agashavu kaniga, bivugwa ko zagumye zidoriya zicunga cane aho Mayisha yoba ari, kuko yari yakwepye gato aja ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke, aho ashobora kuba yaramaze iminsi ishika muri 3. Mw'ijoro ryo ku munsi wa 6 igenekerezo rya 9 ukwezi kwa 8 2023, hagati ya saa moya na saa 2 za nterahamwe zari zishitse ku muhana wa Mayisha ziranamuhamagara, amera nk'usohotse kuraba umuhamagaye, zica zimurasa amasoro 3 mu mutwe, aba aracikanye. Za nterahamwe zica zisubirira mu ishamba. Ifatwa ry'abategetsi b'iyo
komine guhera kuri musitanteri. Ico abantu bakwiye kumenya nuko urupfu rwa Mayisha rwatumye byose bija ahabona, kuko ya nterahamwe yafatwa ipfungiwe mu iperereza niyo iza iravuga amazina y'abo bahora bakorana. Hari amazina ari muri ya mashini nyabwonko yafatwa agoye kumenya, ariko ya nterahamwe ica yasigura neza. Uwa mbere yafashwe bukeye bwaho kw'igenekerezo rya 10 ukwezi kwa munani 2023 ni musitanteri w'iyo komine ya Mabayi, Ndahabonimana Nikodemo. Uwo yagirizwa kuba yahabwa amafaranga menshi n'izo nterahamwe kugira ntizikomwakomwe yongere azorohereze muri ico gikorwa co kwegeranya ibifungurwa. Ibyo bikaboneka ku matelefoni bahamagaranye n'izo nterahamwe nk'uko amakuru dufise abivuga. Mu nyuma haciye hafatwa n'umukuru wa zone Mabayi Ntahoberana Moze be n'umukuru w'umutumba Gitakura Zashi barisubiyeko. Amazina yabo bose bakaba bayasanze muri ya mashini nyabwonko yafatwa mu nzu yarimwo interahamwe. Ayandi mazina akaba aza aravugwa na ya nterahamwe iri mu iperereza. Inyuma y'iryo fatwa ry'izo ndongozi bivuga ko izindi mbonerakure zishika 10 zimaze gufatwa. Ejo hahise kandi harafashwe imbonerakure zibiri ku mutumba Butahana muri torero zica zija gupfungirwa mu gasho k'iperereza ku mugwa mukuru wa Cibitoke. Umwe muri bo bikavuga ko yagirizwa amafaranga yahawe n'izo nterahamwe agenda kuzigabishiriza mu gihe hariko hahindurwa inote z'ibihumbi 10 n'inote z'ibihumbi 5 mu gihugu c'u Burundi. Ayo makuru dufise yemeza ko izindi mbonerakure nazo zimaze guhunga mu gutinya ko zifatwa. Ikindi tumaze kumenya nuko hari abandi bategetsi bidahindutse bashobora gufatwa, aho twovuga nk'ubusanzwe arongoye iperereza muri iyo ntara ya Cibitoki, umukuru w'umugambwe CNDD mu ntara ya Cibitoki be n'umukuru w'umugambwe CNDD muri iyo komine ya Mabayi. Gushika ubu ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu baho Mabayi kuko batabona iyo bigiye guherera, bivanye nuko hari abanyagihugu bagifise amafaranga y'izo nterahamwe mu gihe biboneka nako imigenderanire y'izo nterahamwe n'abo banyagihugu yamaze gutosekara. Inkuru tuzobandanya kubatohoreza nyine yuko biriko biragenda, ndetse n'abagiye gufatwa muri no minsi, ndetse n'abafashwe ibyo bariko baragirizwa, ndetse n'aho bapfungiye n'ikigiye gukurikiraho. Hari amakuru menshi tuba turiko turabatohoreza ko ino mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ico ubusabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone aka ni karyo keza ko guvyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi by'ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.